Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abateramanye n'imbonesha kure Heritage, reka tubaramutse kandi tubipfurize kugubwa neza aho muri. Dushimiye Imana ko itwongeye agahe, tunezererwa kandi nuko mumaze kutubwira ko muri benshi mumaze gutahuzwa ibitari bike n'ikiganiro tubashikiriza. Reka kandi duhe ikaze abantu bwo bari ubwa mbere bariko barakurikirana kino kiganiro umuntu muzima kuri televiziyo Heritage. Rero dushimiye Imana ko ibyo byose igenda bikora no kugira ngo twigishanye twungurana ubumenyi, gutyo ubuzima bwacu haba ubw'impwemu canke ubw'umubiri bubeho buguwe neza. Kuri no mugoroba rero mutiramanye nanje Nduwimana Jean Bosco nije tugiye kuganira, tugiye kurabira hamwe ivyo tugirira neza ku magara yacu. Ingingo tugiye kwigira hamwe kuri no mugoroba iratubwira ngo akamaro ko gufungura imfungurwa mbisi. Akamaro ko gufungura imfungurwa mbisi. Ariko imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, reka twibutsanye yuko igitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya kitubwira byinshi bitandukanye bishobora kutugirira neza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Naho mpamvu nko basoma mu gitabo c'imigani igice cyaho ca kabiri muze musome umurongo wa 10 aho umwanditsi ico gitabo Salomo yavuze ngo ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzogirira ikimazi ubugingo bwawe. Ni kuvuga ko hari ivyo umuntu asabwa kumenya, hari ibyo umuntu asabwa gushira mu bwenge bwiwe, gutyo iyo amaze kubimenya bigashobora kugira neza amagara yiwe canke ubugingo mu mvugo ya Bibiliya. Niyo mpamvu tugiye kwigira hamwe kuri no mugoroba akagingo katubwira ngo akamaro k'imfungurwa mbisi. Rero iyo dusomye muri Bibiliya dusanga Imana imaze kurema umuntu hari ibyo yamuhaye gufungura. Hari ibintu bine byanditswe muri Bibiliya Imana yahaye umuntu, ni ibintu bikuru twovuga. Imana yari haye umuntu kugira ngo umuntu ashobore kubaho amerewe neza. Icambere cyanditswe muri Bibiliya mu gitabo c'itanguriro igice cyaho ni cambere uhereye ku murongo wa 28 na 29 turasanga ibintu bishika nka bibiri. Icambere mu murongo wa 28 tuhasanga yaramuhaye ico bita kurondoka canke kwibaruka canke kuvyara kugira ngo abantu bakomeze kugwira. Ico ni kimwe mu vy'Imana yahaye umuntu kandi gitera umuntu umunezero. Uyu muntu yibarutse akaronka ikibondo aranezerwa. Ikigira kabiri cyanditswe mu murongo wa 29 aho dusanga mu byo yarimuhaye harimo n'imfungurwa. Tunaco kigira kabiri yaramuhaye gufungura, naco ni kimwe mu bitera umunezero umuntu. Ikigira gatatu cyanditswe mu gice ca kabiri ku murongo waho wa 15 aho dusanga Imana yabwiye umuntu imuhaye itongo imubwira kuririma. Aho naho cyari cerekana ko umuntu yandikiwe gukora. Ni kindi kigira gatatu gitera umuntu umunezero. Iyo umuntu afise ibyo akora akabikora neza akabitunganya aranezerwa. Icya kane no kuruhuka tugisanga mu gitabo ca Bibiliya nyine igice ca kabiri c'igitabo c'itanguriro uhereye nko ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu tuhasanga Imana yararemye nayo iraruhuka. Ariko mu nyuma dukurikiranye Bibiliya dusanga arabwiye umuntu ngo uze wibuke kuziririza umunsi w'isabato, naco kiruhuko mu mvugo y'ikirundi yumvikana. Rero ivyo ni ibintu bine Imana yahaye umuntu. Ariko muri ivyo bine tugiye kurabira hamwe akagingo kavuga ngo kuvy'imfungurwa. Niyo mpamvu tugiye kwigira hamwe ikigwa kitubwira ngo akamaro ko gufungura imfungurwa mbisi. Rero muri Bibiliya nkuko twamaze kubivuga dusanga Imana igihe yaremye umuntu yamuhaye imfungurwa, ariko imuha imfungurwa z'ubwoko bugera kuri bubiri. Turasanga aramuhaye intete, imaze kumuha intete turasanga aramuhaye n'ivyamwa. Ibyo ni ibintu bibiri Imana yari itanze nk'imfungurwa. Ariko bitewe nuko isi yagira hindurwa n'icaha, bitewe nuko isi yagiye irononekara, ugasanga hariho ivyamwa bitakiboneka, ugasanga hariho intete zitakiboneka, canke hariho uburyo abantu batakizifungura, Imana yagiye yongera ko izindi mfungurwa. Ni nayo mpamvu kubakurikirana ibijanye n'imfungurwa, abize ivy'imfungurwa n'abize ivy'ingaburo abo bita les nutritionnistes batwereka ko imigwi y'imfungurwa nyamukuru ari ine, ariko hariho n'umugwi ugira gatanu bongera ko iyo akaba ariyo migwi imfungurwa dushobora gufungura zibonekamo. Umugwi wa mbere rero w'imfungurwa dushobora gufungura n'umugwi wa mbere nkuko twamaze kuvuga no w'intete, byo bita céréales mu mvugo y'uburimyi canke ibyo bita graine mu mvugo ya Bibiliya. Ivyo biboneka mu mfungurwa dufungura. Ivyo bigizwe ahanini n'umuceri, n'ingano, n'ibigori, n'amasaka, n'uburo. Umugwi ugira kabiri n'umugwi ugizwe n'ivyo bita ivyamwa, byo bita fruits mu gifaransa.
ivyo navyo ni ubwoko bwinshi butandukanye musanzwe muzi buriho mwisi ari bwinshi cyane. Reka tunababwire ko nivyo nibiyoba canke ivyo biti vyema bandi navyo bishigwa mu mugwi rimwe na rimwe w'ivyamwa kuko ari byo bita fruits secs. Ivyo vyamwa rero bisanzwe bigizwe n'imigwi ibiri, hari ivyo bita fruits frais na fruits secs. Izo bita ivyamwa birimo mw'amazi ni vya bindi dukura ku biti, imicungwa, amananasi, imyembe, amapapayi n'ibindi bitandukanye. Hakaba nizo bita fruits secs. Izo nazo twovuga nk'ivyema canke ibiyoba, twovuga ivyo bita amande, ivyo bita noix de cajou canke amanoix de coco, amasezame, mbere rimwe na rimwe na avoka canke ivoka nayo iba mu vyo bita fruits secs. Ivyo ni umugwi wa kabiri w'imfungurwa. Umugwi wa gatatu Imana yaduhaye w'imfungurwa ni imboga, izo bita legumes. Izo nazo bita legumes zirimwo imigwi nazo nyene ibiri, hari izo bita legumes frais, hakaba nizo bita legumes secs. Izo bita legumes frais ni za mboga rwatsi mu Kirundi, imboga z'ugwatsi canke imboga z'ugwatsi rutoto. Izo nazo ziboneka hirya no hino mu mirima, nizo bita imboga z'amababi, izisanzwe zirimwa nk'amalengalenga, amaepinard, amashu, ibitunguru, amakaroti n'ibindi bitandukanye, amatomati, izo bazita imyungu, izo bazita legumes frais canke imboga rwatsi. Hari nizo bita legumes secs canke ivyo bita mu mvugo y'uburimyi legumineuses. Izo nazo zigizwe n'imboga ariko ziba zacitse intete zikomotse ku mashugwe ya za mboga, zikomotse ku mashugwe yazo, nk'ibiharage bikomoka ku mashugwe y'imikubi. Hari n'ibindi bitandukanye nk'amasoya, hari ibyo bita lentille, hari n'ibindi ibyo bita inkore, impande. Ibyo byose ni ibyo bita legumes secs canke ibyo bita legumineuses. Ibyo ni navyo bitanga ibyo bita proteine mu mubiri canke indema mubiri. Hari uwundi mugwi ugira kane, ni umugwi w'ibyo bita ibinyamavuta. Ivyo binyamavuta rimwe na rimwe biba kenshi biri mu vyamwa. Hari nk'ibyo bita elayo, hari navuka twamaze kuyivuga canke ivoka, ariko kandi hari n'ibindi nk'ivyo bita imbuto z'ibihoke, ibyo bita tournesol, graines de tournesol, hari n'ibindi bitandukanye. Ibyo navyo bikaba bitanga amavuta canke nivyo bita sesame, navyo nyene bitanga amavuta. Uwo numugwi ugira kane w'imfungurwa. Ibyo rero bavyita mu mvugo y'Igifaransa ama oléagineux. Umugwi ugira gatanu w'imfungurwa Imana yahaye abantu nuvyo bita ibinyamagoma canke ivyo bita tubercules mu Gifaransa. Ivyo navyo bigizwe n'ibiraya, bigizwe n'ibijumbu, bigizwe n'amateke, bigizwe n'imyumbati, bigizwe n'ibisunzu byo bita inyame n'ibindi bitandukanye bifungurwa nk'amagoma, ari byo kenshi mu mvugo y'ikirundi bita ngo ningereko. Ivyo rero ngwiyo imigwi ishika kuri 5 y'imfungurwa Imana yaremeye umuntu kugira ngo imugirire neza, umuntu yabifunguye agubwe neza. Rero iyo migwi y'imfungurwa isanzwe iboneka mu vy'Imana yaremye hano mwisi, ariko kuko tugiye kurabira hamwe akamaro k'imfungurwa mbisi, turavuga bimwe muri iyo migwi y'imfungurwa bisanzwe bifungurwa ari bibisi n'akamaro kavyo ku mubiri wacu. Muri ivyo rero ibikunze gufungurwa ari bibisi ahanini ni imigwi igera kuri 3. Twovuga imigwi 3 ko ariyo ishobora gufungurwa ari mibisi cyane ikagwa neza umuntu. Umugwi wa mbere ushobora gufungurwa ari mubisi n'umugwi w'ivyo bita intete, ivyo bita céréales. Ivyo birashobora gufungurwa ari bibisi bikagirira neza amagara yacu. Ivyo ibifungurwa ari bibisi bifungurwa gute, bitegurwa gute kugira ngo umuntu ashobore kubifungura ari bibisi? Muri Bibiliya dusomye neza dusanga igihe Imana yarema Adamu na Eva ikabaha imfungurwa, turabona neza ko atamucangwa yaremye, nta n'umucangwa yari bahaye. Nabagiye kuvumbura mu nyuma ivyo bita découverte, kahise karatwereka neza ko awagiye kuvumburwa mu nyuma haheze imyaka myinshi abantu mwisi bafungura indya mbisi, barafungura indya zikomoka ku bimera ariko bakazifungura ari mbisi. Imana yagiye gushiraho umucangwa abantu bakawuvumbura kubera ko bari bagiye no gufungura imfungurwa badashobora gufungura ari mbisi. Izo ni nka tubercules zimwe nk'ibiraya, amateke, ivyo ntibishobora gufungurwa ari bibisi canke ibisunzu canke mu nyuma abantu bakaza gufungura inyama. Izo mfungurwa rero zisanzwe zifasha amagara yacu, zifunguwe ari mbisi ari ntete nizi zikurikira. Izambere hariho ingano, hariho ibigori, hariho
n'amasaka ivyo birashobora gutegurwa bigafungurwa ari bibisi. Ingano zifungurwa gute ari mbisi? Bitewe nuko arizo tugomba kuvuga cyane kugira ngo abantu bamenye ingene zifungurwa na vitamine zirimwo. Ingano rero zisanzwe zitegurwa zigafungurwa ari mbisi. Zitegurwa gute? Ingano iyo ufashe zimaze kuva mu murima zarateguwe zarumye neza, ukazibombeka, ukazinika, ukazishira mu mazi zikamara amasaha 28, ziraheza zigafungurwa ari mbisi. Iyo zifungurwa ari mbisi zigirira ikimazi amagara canke umubiri gusumba kuzifungura zitetse canke zakozwe mw'ifarini canke zakozwemwo imikate abantu basanzwe bihereza. Izo ngano rero iyo uzifunguye ari mbisi zabanje kwinikwa hama zikamera zikagira ivyo bita imigondoro canke ico bita germe mu gifaransa, ziraheza zigafasha cyane ubwonko bwacu. Aho niho hambere zifasha bitewe nuko ziri mu mugwi w'ibitanga vitamine B yo mu bwoko bwa mbere yo bita thiamine, vitamine B yo mu bwoko bwa kabiri, vitamine B yo mu bwoko bwa gatandatu yo bita pyridoxine, vitamine B yo mu bwoko bwa gatanu yo bita pantotenique, na vitamine B yo mu bwoko bwa 12 yo bita cobalamine. Izo ngano iyo zifungura zimejeje waziteguye neza zamaze kuzana ya migondoro, izo vitamine zose ubuzironse ukaba wubatse ubwonko bwawe. Iyo vitamine B ikaba ifasha mu kurinda cyane ubwonko kugwara ya ngwara bita guhangayika, ingwara yo muhangayiko iyo bita stress. Niyo vitamine ya mbere bita vitamine anti-stress, ni vitamine zo mu bwoko bwa B. Izo rero ziraboneka cyane mu ngano umuntu afunguye ari mbisi. Izo ni ngano. Ikindi gishobora gutegurwa kigafungurwa ari mbisi nk'intete n'ibigori, navyo nyene iyo vyinitswe umuntu akabitegura neza bimaze kubomba birahekenywa. Iyo ni byiza ko umuntu abicanga n'akayiko k'ubuki, ugashobora guhekenya nk'ibiyiko bitanu vyavyo washizemo akayiko k'ubuki. Iyo vyinitswe bikabombekwa birahekenywa. Ikindi gishobora gutegurwa kigahekenywa kandi kigafasha ubwonko cyane n'amasaka. Ayo masaka nayo atanga vitamine zo mu bwoko bwa B nayo nyene, ariko zifasha cyane mu kugira ico bita système nerveux yo mu bwonko, zubaka ico bita ihanahana makuru ryo mu bwonko, na cyane kuko zikomeza akagingo ko mu bwonko gatanga ivyo bita carbone. Ako kagingo niko gasanzwe kakira makuru kakayashingura. Ivyo bita carbone nivyo bituma ubwonko bushobora kwakira makuru bukayashingura bukayabika neza. Umuntu akamenya gutandukanya ibintu bitandukanye, umuntu akamenya gutandukanya inkuru nziza na mbi, umuntu akamenya gutandukanya ivyavuzwe, umuntu akamenya gutandukanya ivyo yumvise, umuntu akamenya gukora ibikorwa bitandukanye. Ivyo biterwa nuko ubwonko buba bukomeye bufise kakandi bita carbone. Ako rero bita carbone 14 kaba mu bwonko gakogwa cyane n'imyambiro byo bita enzyme bikomoka muri vitamine B ziva mu masaka, ariko yafunguwe neza ari mabisi umuntu akoresheje kuyinika hanyuma akayahekenya. Ayo masaka rero ntarinda no kumera muri vya bindi bita yangwagira ivyo bita imigondoro canke ivyo bita ubumera, ahubwo urayinika amaze kubomba ukayinura ukashiramwo ubuki, niho aheza karika neza ukayafungura abameza neza cyane. Uraheza ukaba uriko urubaka ubwonko bwawe. Uwo n'umugwi wa mbere w'ifungurwa Imana yaturemeye. Ivyo ni navyo abakurambere bacu bariye, Adamu na Eva n'abandi babakurikiye bakaramba. Bibiliya tubwira mu gitabo citangura igice ca 5 dusanga bamara imyaka 900, dusanga hari abamara imyaka 800. Ariko kino gihe kubera ko turya imfungurwa zihiye cyane, zaciye mu ziko, zaciye mu mahinguriro, bituma imibiri yacu idakomera. Aho umuntu ashikanye imyaka 100 kiba ari gitangaza, aba yarambye cyane. Uwo rero n'umugwi wa mbere w'imfungurwa tukwiye kwitaho kandi tukijukira gufungura, tukazifungura ari mbisi. Umugwi ugira kabiri dusanga ari imfungurwa zigizwe ahanini n'ivyamwa bikagirwa kandi n'imboga. Ariko ivyamwa twamaze kubabwira ko bibamwo imigwi ibiri. Ivyamwa bibamwo imigwi ibiri, iyo migwi ibiri nayo twamaze kumva ko ari ivyo bita fruits frais canke ivyamwa bigira amazi. Hakaba n'ivyo bita fruits secs, ivyamwa ahanini bivamwo amavuta ariko bigafungurwa bihekenywe cyane bikanozwa. Ivyo rero bita fruits frais canke ivyo bita ivyamwa bigira amazi dusanga ari imicungwa,
amananasi, amapapayi, imyembe, indimu, mandarine, za pasteke n'ibindi vyamwa namwe musanzwe muzi mubona ku masoko bitandukanye. Ivyo vyamwa bisanzwe ari byo vya mbere nk'ivyo bita les agrumes bigizwe na mandarine n'imicungwa n'indimu nivyo bita kiwi, bisanzwe ari byo vya mbere birimwo ico bita vitamine C. Iyo vitamine C irakenewe mubiri wacu. Ubwa mbere nuko ari vitamine ifatanije n'izindi vitamine nka A na E, isanzwe ari vitamine anticancereuse. Nizo vitamine zitatu zishobora kugwanya imigera ya kanseri. Izo bita element cancereux canke ivyo bita element cancerigène mu mubiri bishobora kwinjira mu mubiri. Ivyo bigwanywa cyane na vitamine C, vitamine A na vitamine E. Vitamine C rero iciza cyo gufungura ibibisi nuko ariho honyene iboneka. Mu mfungurwa mbisi niho honyene dushobora kuronka iyo vitamine C. Mu ndya zitetse zarinze gucishwa ku ziko canke zaciye mu mahinguriro muri vya vyuma bihingura imfungurwa ariko bishuha cyane, iyo vitamine C ntibonekamo, ibonekwa mu mfungurwa mbisi. Ahantu rero iboneka cyane ni mu vyamwa. Ivyamwa ariko bifise amazi zo bita fruits frais. Izo fruits canke ivyo vyamwa vy'amazi nivyo bibonekamo cyane iyo vitamine yo mu bwoko bwa C, ikaba ari vitamine anticancereuse. Iyo vitamine rero mu kugwanya kanseri isanzwe ivize ubushobozi ubwa mbere bwo kugwanya ibintu vyinjira mu mubiri. Hari byinjira mu mubiri biciye mu byo duhema, biciye mu byo tunwa n'ivyo turya, nk'ivyo bita radicaux libres bizanana umuyaga bikinjira mu kanwa canke mu zuru iyo turiko turahema. Ivyo bikunda kuvangamira inzira zo guhema, ivyo bita appareil respiratoire, nk'ivyo bita imihora canke imigende itwara umuyaga canke itwara umwuka, ivyo bita amabronche bifatanya amahaha bikayafatanya n'amazuru. Ivyo birabangamirwa cyane nivyo bintu bita radicaux libres. Aho niho hashobora gukomoka za ngora bita amabronchite n'izindi nk'ama asthme, ama asthmatiforme n'ibindi. Rero kugira ngo abantu tubigwanye ni byiza gukunda gufungura ivyo vyamwa bibonekamo ya vitamine C ariyo anticancereuse. Ikindi iyo vitamine igwanya nuko iyo twafunguye ibintu bivamwo ibintu ndema mubiri, bikavamwo ibintu ntanganguvu, sanganyangaburo, ama vitamine n'ibindi. Ivyo hari ibisigaruzwa vyavyo byo bita amanitrate. Ivyo bintu bita nitrate by'ibisigazwa bishobora kwibumbira hamwe mu mubiri bikavyara ivyo bita nitrosamine. Ivyo bita nitrosamine navyo nivyo bivyara cancer canke bikavyara ivyo bita amacide urique. Ayo macide urique niyo atera za ngwara zibangamiye abantu nk'ingwara za gute, ingwara z'ama obesite canke ingwara z'umuvyibuho w'ikirenga n'izindi ngwara zisanzwe zifata ingingo z'umubiri, ari nazo ngwara bita maladie du métabolisme canke izo bita maladie métabolique. Iyo rero dufungura ivyo vyamwa birimwo ayo mazi, ivyo vyamwa birimwo iyo vitamine C, tuba turiko turigirira neza twirinda ya migera y'ingwara, ivyo bita ama radicaux libres turiko turayagwanya kubera ko ifise ubwo bushobozi iyo vitamine C bwo kugwanya iyo migera. Tuba turiko turirinda ya bya bindi bita nitrate kugira ngo za zindi bita nitrosamine ntizibe nyinshi mu maraso ngo duhave tugira cancer. Tuba turiko turayigwanya. Ico ni kigira kabiri. Ikigira gatatu kuri iyo vitamine C twovuga nuko ari vitamine isanzwe igarura ico bita conscience mu muntu, agatima nama. Itera umuntu kwibwiriza, itera agatima nama k'umuntu gukora neza kubera ko inagura ivyo bita hypothalamus, ikanagura ivyo bita hypophyse, bisanzwe bitanga ivyo bita hormone, ivyo canke izo bita ingabo zo mu Kirundi. Ivyo bikorwa neza iyo umuntu afungura ibintu birimwo vitamine C. Iyo vitamine C rero isanzwe ari vitamine igarura ico bita conscience canke agatima nama mu mubiri. Umuntu akibwiriza gukora ivyiza, kugirira neza abandi, kunezererwa abandi, guhimbagwa, gukora ibitunganye, kwizera Imana, kuyiyoboka, kugendera mu kuri kwayo. Ivyo byose biterwa no kumuntu abafise ubwonko bwiwe burimwo vitamine B na vitamine C zihagije. Iyo vitamine C rero ni byiza ko twijukira kuyikoresha kuko dusanga muri Bibiliya, kubasoma muri Bibiliya muze musome kahise ko umugabo yitwa Nebukadineza atwaye ubwami bw'i Babuloni
yaramaze imyaka 7 arisha mu ishamba Imana yamuhaye igihano bitewe nuko yari yigize kagarara canke yigize kagarama ruganda. Ico gihe yamaze imyaka 7 mu ishamba arisha avayo yagaruye ubwenge atahura Imana bitewe nuko yarishije ivyatsi n'ibindi vyamwa yariye mu ishamba birimwo vitamine C nyinshi. Iyo vitamine rero igarura agatima nama mu muntu canke ico bita conscience. Iyo iboneka muri vya vyamwa bifise amazi ico bita fruits frais. Umugwi ugira kabiri ni vitamine yo mu bwoko bwa E iboneka nayo mu vyamwa ariko bita fruits secs. Izo nazo ni vyema, ni sesame nkuko twamaze kubivuga, ni na avoka irimwo muri avoka, ni mu ntete z'ibihoke zo bita graines de tournesol. Izo zose zirimo vitamine E. Iyo nayo nyene ni vitamine anticancéreuse, ikaba na vitamine de reproduction canke vitamine reproductive, ifasha mu bijanye nirondoka rijanye n'amagara meza nkuko dukunda kubivuga mu Kirundi. Rero nayo iyo dufunguye ivyo bintu ari bibisi guhekenya ikaranga zitarinze gucishwa kuziko ngo zongerwemwo umunyu, guhekenya intete zibihoke zikiri mbisi zitakaranzwe, kurya sesame mbisi, gukunda gufungura avoka. Ivyo byose biraheza bikuba ku mubiri, bikawufasha bikawurinda bya bintu bisinzikaza umubiri, za twatuntu twinjira mu mubiri dukomotse ku bindi bintu dushobora gutera kansere. Utwo turaheza tukarindwa canke tugafatwa mpiri nayo ma vitamine kuko akomeye cyane. Vitamine igira gatatu ni vitamine A. Iyo vitamine A nayo iraboneka cyane mu mboga, iboneka cyane mu mboga, iboneka cyane no mu vyamwa naho nyene irabayo, ariko cyane mu mboga ariko zafunguwe ari mbisi, no kuvuga izo bita zateguwemwo salade. Izo nazo nizo bita legumes frais, nabwo ari mboga legumes secs canke legumineuses, ntabwo ari biharage canke amasoya canke inkore canke impande canke lentille, ahubwo nizo bita legumes frais. Izo nazo ni za mboga rwatsi n'amaepinari, ni karoti, ni bitunguru, ni beterave, ni tomati, ni zo bita hadi n'ibindi bitandukanye. Nkako bita hadi niko kantu keza kagwanya ubwandu bwose igitigu gishobora kugira, ingwara zose zishobora gufata igitigu. Ako kantu bita hadi karazigwanya. Iyo umuntu akunda kugafungura aba ariko arigira neza cyane. Ako rero hamwe n'ibindi twamaze kuvuga birimo vitamine A. Ku matomati harimo ivyo bita lycopene, harimo ivyo